bagenzi mutwumviriza ndabaramukije amahoro y'Imana. Mu kiganiro c'uyu munsi muragishikirizwa na Muco w'Intore Esther. Uyu munsi rero turagaruka kw'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri komune Rango mu ntara ya Kayanza, aho abateshejwe izabo bariko baratotezwa, eka mbere bakaba bashobora no gusubira kubatema nk'uko amakuru dukura mu nsoresore za CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi zimaze iminsi zihaya. Eka mbere na Paroisse Rango ikaba ibiri imbere muri ico gikorwa cyo kubandanya ihonyabwoko ry'abatutsi bo muri komune Rango. Abatutsi bari muri site yo mu Irango bakaba barara ntibuca kubera ko bagomba kubirukana muri iyo site kugira baje kubicira ahahoze ingo zabo imbere y'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi 1993. Umutumire wacu mu kiganiro tuvahe tujahe Barundi cuno munsi twatumiye Apotre Bernard Ntungwanayo arongoye coalition y'abanyagihugu yiyemeje kurwanya ihonyabwoko n'ubwicanyi ndengerabutungane mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini. Apotre Bernard Ntungwanayo ndabaramukije, ndabahaye n'ikaze mu kiganiro. Ndaramukije n'abarundi bariko baratwumviriza. Ikibazo nashaka kukubaza nyakubahwa Apotre, abateshejwe izabo kubera ihonyabwoko muri komine Rango bariko barirukanwa muri site yo mu Irango. Mwebwe muri URN hitamwo neza mubibona gute? Uko tubibona muri URN hitamwo neza ibijanye nuko kwigomba kwirukana abateshejwe izabo bo mu Gasenyi muri komine Rango. Nuko twama tubivuga, leta ya CNDD-FDD ifise umugambi wo guheraheza ihonyabwoko batanguye gukora 1993. Nkuko mubizi, murazi ko ihonyabwoko rya 1993 ryakorewe abatutsi mu Burundi. Bamwe mu barikoze bari mu mugambwe Frodebu. Hanyuma rero murazi neza mwese mutavyirengagije yuko Sylvestre Ntibantunganya na Leonardo Nyangoma nibo bashizeho ikiroberi cyagiye mu ishamba, bashinga ikiroberi cyitwa CNDD irabaho, mu nyuma baracanamwo baragira CNDD-FDD, bagiye gutahuka rero bava muri Tanzania, bose babaye aba CNDD-FDD, abo ni bari ku butegetsi. Abo bantu rero ntitwobideha, murazi neza yuko aribo bagize ihonyabwoko 1993. Kubera rero bakoze ihonyabwoko 1993, uyu munsi bariko bararibandanya. Ibi rero byo mu Gasenyi ni inkurikizi y'ivyabaye 1993. Ugiye kuraba neza uko vyagenze, amakuru dufise vyatanguye iyo paruwasi ya Gasenyi bashatse ko rirya tongo barimwo ngo rigaruka rikaba rya paruwasi. Ariko umuntu abiri imbere muri abo ba muri paruwasi ni umupatiri yitwa Patiri Manase, kandi nawe n'umuhutu. Mukaba mwese mutavyirengagije, murazi yuko genocide zose ziba hano muri Grand Lac zikogwa cyane cyane zishimikiye muri Eglise ya Katolika. Aho sinobideha kubwira bamwe batabizi cyane cyane ugwaruka yuko Musenyeri nta mwana w'Igitega kiriya gihe mu mwaka wa 1993 hariho imodoka zafashwe yari yaratumye ko z'amastuti, bari bazihaye izina rya 2200, zari nyinshi cyane. Ababyibuka izo stuti bace bazishira muri gendarmerie, izo zari zijeje kuzodeplasa abantu bazokora ihonyabwoko ry'abatutsi mu 1993. Ivyo nta bantu benshi babivuga kubera abarundi benshi batinya kuvuga ukuri. Twebwe rero muri URN hitamo neza twiyemeje kuvuga ukuri, kugwanya kibi cyose aho cozanana. Musenyeri nta mwana rero, kubera ko yaramenyekanye ico gihe yuko yari yateguye, ari mu bateguye igihonyabwoko cya 1993. Uyu munsi ugiye kuraba neza amaraporo menshi y'ico gihe avuga yuko ahantu hose hari ama Eglise Katolike haba hariho ibinogo vyimbwe kugira ngo bazohambemwo abatutsi baheje kubakorera ihonyabwoko, kandi niko vyagenze. Muri paruwasi ya Gasenyi hiciwe
abantu benshi cyane mugabo abari bahungiye mu isengero abari bahungiye hanyine mu kigo ca paruwasi barabasoye mu isengero babatwara mu kigo c'abapatiri aho bita muri kuva niho babatemeye babacumita amacumu babatema n'ibipanga mbere uyu munsi aho babahambye niho hari aryamazu muri paruwasi Gasenyi bashiramwo abantu mu buraro abagomba kurara bagiye muri rango bakarara muri izo nzu bakishura zijya nzu rero zubatswe hejuru yaho bahambye abatutsi 93 bagandaguriye muri kuva ya paruwasi Gasenyi. Rero uyu mupatiri Manase w'umuhutu icyo ariko arakora niki birashoboka ico gihe ashobora kuba atari bwabe patiri 93 akaba ari mu batemye abatutsi canke ashobora kuba yari umupatiri tuwe turabitohoza hanyuma akaba ari mu abo bateguye iryo honyabwoko ku maparuwasi. Rero ibi twebwe ntabwo abidutera ahubwo twibaza tuti mbega Eglise Katolika y'u Burundi warunani rw'abasenyeri b'abarundi bavuga ko iki kibazo barayobewe yuko genocide yabaye 1993 Eglise Katolika yayigezemo uruhara. Ndabaha kandi karorero muri commune Rango kuri sikirisale ya paruwasi aho bita Kavumu iyo eglise bayiciyemo abatutsi benshi cyane babiciramo imbere. Rero nta gitangaza kirimo Eglise Katolika y'u Burundi iracabandanije wa mugambi wo kuriho nyabwoko ikorera abatutsi. Mugabo twe tuba tuti nimba uyu munsi Eglise Katolika ataciye gukora kuri iki kibazo kiyo kirabera ku batutsi bo mu Gasenyi tugira tuvyandike tubahagurukire twongere nabo tubashire mu majwi twerekane uruhara rwa genocide yakorewe abatutsi 1993 ubwo uruhara Katolika yagizemo tuvuge n'amazina y'abapatiri babikoze n'abasenyeri bari babirimo tubirungikire papa abibone ukuri kose kuja habona uko tubibona. Paruwasi ifadikanije n'imbonera kure zo muri commune Rango uyu mupatiri Manase yafashe agenda gutema ibitoki byo muri yo site yo mu Gasenyi batema ibitoki kuba honyine yaratemye imirima y'abanyagihugu akaba uyu munsi yidegembya bavuga ngo ni leta mvyeyi ngo ni leta nkozi nimba atari leta mvyeyi y'igito nimba atari leta nkozi y'ikibi ntitwumva ingene uyu mupatiri atafashwe ngo abazwe imirima yatemye yishure ivyo yononye anahanwe gutema imirima. Urumva yatemye ibitoki ko yabuze abatutsi atema ntibashikiriye neza cyane ikimenyetso cerekana ko yatemye ibitoki ejo azogenda atema baje batutsi nico yagombye kubereka. Hanyuma ntiyagejeje ngaho mu nyuma agenda ashaka imbonera kure bagenda inyuma y'ikambi barasa amasasu bamaze kurasa amasasu patiri ahamagara buramatari yuko za mpunzi ziriko zirarasa. Ariko ikibazo umuntu yo kwibaza mbega izo mpunzi zariko zirasande ko ata muntu yari yaziteye ko ata muntu ko ata wundi muntu muri bo babonye hataruhagaragwa ari rwabaye izo mpunzi zariko zirasande. No kuvuga ngo uyu mupatiri Manase afadikanije na buramatari n'inzego z'intwaro zo muri komine zashizeho umugambi wo kugira ngo barase kugira baronke ingene babafata kugira ngo kandi baronke n'ingene babirukana. Uyu munsi ari abantu bapfunzwe mu mpunzi abo batutsi bafunzwe bapfungiwe iki patiri ariko ari idegembye yatenye ibitoki ni nawe yazanye abarasa ubu ari idegembye bari gufata impunzi bigorewe bakaza kubafunga ko basatse ikambi yose hari igwanisho nakimwe bakuyemo ahubwo dufise amakenga ko ejo higaje bazogenda bagashira ibigwanisho bagaca ngo hengi ibi turabitoye kwa kundi service za renseignement za Burundi zikora. Rero tukavuga tuti twebwe tubibona ni wa mugambi wihonya bwoko ko ubandanije turazi neza ko amakuru dufise bagomba kubatema mugabo ntibabatemere muri gasite bagomba yuko baja mu ingo zasambutse zitakiriho kugira ngo babicire muri izo ngo umwe kugira ntibitera induru hejuru babiciye hamwe. Twebwe nuko tubibona. Buramatari w'intara ya Kayanza yategetse ko kwa Mungu boba bavuye muri iyo site mwebwe mubona bishoboka ko boba baronse iyo baja. Urumva buramatari ntimba ategetse ko kwa Mungu baba bavuye muri iyo site birumvikana neza batabo baronse baja. Rega kugira ngo abantu bari mu masite bavemwo nuko iyi leta yiyobagiza amasezerano yarusha muri accord d'Arusha muri protocole ya 4 harimwo igice
cyo kureintegra cyo gufata impunzi donc bari mu masite bakabakorera aho baba bakabagirira uburaro bakagira amasite donc ibigwati bashobora kubamwo rero none ubura amatara agomba ko bagenda hari ibigwati yabubakiye ibigwati ko basanzwe bari muri ivyo bigwati bakagombye yuko ico kigwati barimwo bacubaka neza bagishiramo ivyankenerwa bagashiramo amashure bagashiramo ibibuga bagashiramo amazi bagashiramo amatara ahubwo bakazana n'abandi banyagihugu mu mugambi wo kunywanisha abarundi bakazana nabo mu bwoko bw'abahutu nubwo babatemye bakabana kona kare baragendana ariko bagashobora kubana mu ntumbero yo kubaka ubumwe bw'abarundi mu ntumbero yo kunywanisha abarundi kuba uyu munsi buramatari yova ngo kuba mungu bazobe bahavuye ni kimenyetso cerekana ko buramatari atazi cakora ko buramatari ntashobora gufata abanyagihugu ngo bagende ataberetse iyo baje ko ingo barimwo amazu barimo aribo bayaturiye abarungitse ngo bace bagenda muri izo ngo babe ku musozi hejuru twebwe dusaba yuko abanyagihugu batohava babagume ngaho nakare barabishe n'umugambi wafise no kubica ariko nibabiciye muri iyo site ntibahave kugira ngo isi yose imenye yuko CNDD-FDD umugambi w'ubunyabwoko ikiubandanije nakahe kamo mutera abarongoye Burundi Ico tubwira abarongoye Burundi sikindi nico twama tubabwira tuti subiza imbuga itamuguba ati mureke kugira ihonyabwoko igihonyabwoko muri kumurakora ejo hirya y'ejo muzoribazwa kandi imbwa yahiye ku murizo iravanga burakeye tuvyereka abagabo muriko mwica abanyagihugu mukinda mukereranya mwica abatutsi mutemagura abandi mupfunga abandi mubanyuruza mubatera ubwoba mubimakazi mugira ivyo mushaka ivyo mumenye ko ari byo mwagiye mwishamba kugwanya ubu rero abo muri ko murabikorera bazoteba baruhe babiteko kuko ntimuri ko mubikorera abatutsi muri ko mubakorera ihonyabwoko ariko abahutu batabashigikiye muri uwo mugambi mubisha mufise muri ko murabica rero ejo hirya y'ejo abo bazogira urunani nakari no babone ko ari gupfa no gupfa babiteko mufume mubica ariko babitayeko nibaza rero ko akamuntu batera ko gusubiza imbuga itamugubati bakageza aho bagejeje kuko ivyo bakoze birahagije abateshejwe izabo n'abarundi muri rusangi mu basabiki abateshejwe izabo tubasaba yuko batova mu masite barimwo ntihagire n'umwe bamwe ahubwo nibaza kubica bayiryamire hasi babateme babice nkuko nakare babishe ariko isi yose imenye yuko ubwo butegetsi ari ubutegetsi bukora genocide kuko nibagenda bakabatera ubwoba bakavayo bakagenda ahahoze ingo zabo ngo bagiye kuhaba nta n'iminsi bazomara batabishe kandi ibi bariko babikora kugira ngo bazimanganye ibimenyetso by'ihonyabwoko bakoze 1993 rero tuba tuti abateshejwe izabo bose aho bari mu masite bagumeho abarundi nabo akamo tubatera nuko bafatana mu nda abarundi ari abahutu ari abatutsi banke iyi migwi ikoreshwa n'ubutegetsi mu guhungabanya umutekano wa bamwe n'abandi mu ngo baca umugani ngo inkoni kubise mu kibu wirenza urugo kuko uteyirengeje urugo bugi ejizo gukubita ibi rero ariko bakorera abo mu masite bazoza abo mu masite ejo nabo bafate babakorere nk'ivyo nyene canke ibisa navyo nico gituma abarundi bagomba gufatana mu nda bakanka ko ubutegetsi bubagira abo buhohotera babona bakihorera ahubwo bagahaguruka rimwe nk'umurundi umwe nk'abanyagihugu bose bo mu Kayanza muri araba muri site ari n'abajya bari mu ngo zabo bo mu miryango y'abahutu bagahaguruka bakavuga bati abanyagihugu bareke ayo tubagowe baragowe ibyo byaradushikiye ntitwabishaka mwatwigishije ibitari byo tuja kwicana none turanse ko abanyagihugu mu bahohotera ntaho baja ku ngo zabo ntaziriho twarazituriye bareke bagume ngaha abanyagihugu bose hamwe bohaguruka bakava ku mitumba bakaza gushigikira izo mpunzi nta numwe ugenda zikozeko mu gihe rero abanyagihugu bataje gushigikira izo mpunzi kandi bazi ko abavyeyi babo aribo batemye abavyeyi babo bantu bari muri iyo site bagoreweyo nagenda kubwire yuko abanyagihugu bafise ikibazo gikomeye leta irikira bakwegera rero nkavuga nti bari bakwiye yuko bagomba gufatana mu nda kugira ngo banke ko leta ihohotera abo bateshejwe izabo kuko bazi impamvu bari ngaho ari abanyagihugu ari na leta irabizi ikibazo canje ca nyuma mu gusozera iki kiganiro twagira mugira ico mushikirije abajejwe umutekano mu gihe abari mu mugambwe CNDD-FDD bica bagahohotera abanyagihugu babona bakihorera akabajeje umutekano
nibakore akazi kabo, bakore ibyo barahiye kurwanira igihugu n'imbibe zacu, barahiriye gucungera umutekano w'abanyagihugu, si umutekano wa perezida, abashinga amateka n'abaministre n'abakoloneli n'abagenerali, barahiriye kubungabunga gukingira umutekano w'abanyagihugu n'igihugu. Ibi leta ikorera abanyagihugu, abo basirikare n'abapolisi bagahora bamenye ko ari kwegera intambara, kuko nihabaho intambara hazobaho abahomba akazi muri abo basirikare, hazobaho abapfa, hazobaho abakomereka. Kubera iki batovya nkakiri kare bakankira iyo leta gukora ivyo cyane? Nanone ariko nabo nyene barabiba bagahora, bigo barabiba, babiba amafaranga yabo bagaceceka bagahora. Ntabwo bagomba guhora, bagomba rero abasirikare n'abapolisi kwanka ibiko birakorerwa abanyagihugu mu kwicwa no mu guhohoterwa. Nabo nyene ndetse bakikubita gashi, bakikora mu kwaha, bakikora inkwaha kwaha, bakanka ko leta ibandanya kubiba amafaranga yabo batayabasavye, batanabagisha inama. Mu kurangiza nuko nagomba kwibutsa abarundi batabizi yuko iyo komine ya Rango ihonyabwoko ryahitanye abatutsi barenga 6,200 mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Rero tukavuga tuti mbega ayo maraso yasesetse y'inzira karengane bahowe ubwoko 6,200 mu ikomine imwe, aho by'ukuri yarakwiye ku buryo bari kubanza bakareka cyane ko atanuri karabakurikirana ari wari ku butegetsi. Ikindi nagomba gutera kamo leta, nagomba ndayikebure ibwire Severe nyarukire muri rya paruwasi ya Gasenyi kugira ngo ya magufa biriko barazuragura hirya no hino bareke kwirengagiza ahandi hantu amagufa ari kandi bahazi cyane ko aribo babanahambyeho. Bagende muri paruwasi muri kuva iriya nzu irimwe abantu aho abantu bashikira barara bakarihisha amafaranga, ijya nzu bayibomore munsi hariyo ibisigarira by'imibiri y'abatutsi bishwe bagahambwa haje. Imisarani yo mu 1993 yo muri rya paruwasi irimwo ibiziga by'abatutsi bishwe mu 1993. Hanyuma ibyo bindi biri kwaraja kuzuragura ibyo batabatumye, twe turaberetse ahantu bagende aho tuzi biri, amakuru turayafise. Hanyuma rero iyo leta rero nayo yirigwira irasitambaye birirwa batagashambara basaba amafaranga abanyaburaya n'abazungu, babanze ahubwo nyabona babanze batunganya ibibazo biri mu gihugu, kuko ayo mafaranga naho boyabaha badatunganije by'igihugu biragoye kandi nta nuzi ko zona yabaha niyo bayabaha nabazobaha hakuma serumu ikoroka ibashize mu muntu agwaye hakoroka kamakama, bazobaha kamakama k'amafaranga na amafaranga bashaka kubaha mu gihe abatemewe twumvikana ngo bemere kureka kwica abanyagihugu babikira ubusa, bemere kureka gukoreho nyabwoko, ntabwo bashobora kuyabaha. Ikiganiro tuvahe tujahe naha kigarukiye, nk'abankengurukiye umutumire n'abariko baratwumviriza. Nimugire aho muba mubahwe, Imana ibarinde akagaye n'agasuzuguro. Mwari kumwe na Muco w'Intore Esther na Gahwane.